dedicate this song Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. This is your boy MC Regis. if we hold on. We're gonna see N'agatondo keza dushima Imana ko yaduhaye kubona umunsi mwiza mushasha. Twizera ko mwese mumeze bon. Uyu munsi ndabazaniye kandi suite muri The Keys. Ndabazaniye suite y'ivyo twari twatanguye kubijanye n'abaririmbyi. La fois passée menga twavuze ku vyo twemerewe gufungura ya ku vyo twemerewe canke tutemerewe. Uno munsi ndabazaniye kubijanye n'abaririmbyi. Ni mufise umuririmbyi mubipe canke umurungikire kano ka audio karaza kumufasha. Alright, ni ibintu bitanu, ibinyobwa bitanu bisabwa yuko tuyubara kukunwa imbere yuko tuja kuri podium canke kuri stage. Ibi rero bikora ku muntu wese yita umuririmbyi, bikora ku bantu nabo baba bashaka kuza kuvuga umwanya muremure imbere ya pulpit. Ya bariya abantu twita aba motivational speakers, babandi usanga batwinspira, usanga nk'ubafise nk'inama aza kugirisha nk'amasaha 2. Bariya abantu nabo nyene ni vyiza ko bino bintu bavyumva bakabikorerako. Ikintu ca mbere tugiye ku murongo, ikintu ca mbere citwa ikinyobwa cose kiba gikanye. Ikinyobwa cose gikanye si vyiza kunywa ikintu gikanye imbere yuko ugira uze gukoresha microphone uvugira imbere y'abantu. Impamvu tuvuga gutya ni kubera ko buriya umubiri nawo ugira amagara yawo. Hariya ijwi naryo rirafise amagara, hageje naryo rirafise amagara. Ijwi riragwara, ijwi rirazingama, ijwi rirakura. Ijwi rero ni vyiza ko utarizingamika kandi ari urizingamitse kweri. Imana itarizingamitse wowe ugaca ugenda ukarizingamika. Ibinyobwa rero bikanye bizingamika ijwi. Niyo mpamvu ni vyiza kutanwa ibintu bikanye. Impamvu iyo unyoye ibintu bikanye urazire ya temperature ibikanye, temperature yo hasi iza gutuma hariho temperature nayo ibiri mu macorde vocale. Hariya turiya tukozi tuzana amajwi ngenga amajwi tuba tufise nato ama temperature. Hariya mu muhogo haba hariho temperature yaho iri constante nyene. Rero unyoye ibintu bikanye bica bizana temperature yayo bikaza kuonona ya temperature yari yasanzwe. Haca ikintu citwa freezing ibaye bisigura ko twa tucorde duce dutangura rero kumva tumenga turi perturbé. Haca ba perturbation, urumva nawe uri kuteza ya masanganya hariya mu muhogo. Ijwi rica rigenda rikizingazinga rikagenda rikifutafuta urumva rikabura nyene uko rivyitwaramo. nawe uravyumva si vyiza kuno ibintu bikanye imbere yuko uja imbere y'abantu gukoresha microphone. Ico kirumvikana. Ica kabiri ni ibintu vyose vy'ibinyobwa birimo amacide. Vuze birimo amacide nga uza kumva ibintu bica mu ma industry, vya bintu usanga bikoze neza bikayangana, asanga bira brighting ukavuga ati kariya gozi nakanyongiye kuri podium. Ntuzubinwe my friend, ntuzubinwe. Ikintu cyose kirimo acide si vyiza kukinwa. Kavuze ko ijwi rigira amagara. Rero ni wagenda kunywa ibintu birimo amacide, ari amacide urazi deja acide, nawe urumva ikintu kiki acide, nawe urumva kiba kiri bizarre nyene, bituma haba irritation ya macorde vocale. Nawe urumva ke amacorde vocale amaze kuba irrité, na resultat nziza ushobora kwitega mu bijanye n'ijwi. Ni kwa kundi rero umuntu agera kuri podium. Kandi nanje ibintu biramaze kumba ko ukagera kuri podium ijwi ryawe wari urizi kabisa. Wakira kuri podium ukagerageza kufiringa, ukagerageza bikanka pe, ukagerageza kumva uri kuzana nka 60% ya qualité y'ijwi yawe. Qualité yagiye. Kumbe waza gusuzuma neza bazanga ni vya bintu wanywa, ni vya bintu wajya imbere yo kuja kuririmba. So ntukoresha ibintu birimo acide imbere yo kuja kuri podium.